Noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo. Izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu murenge harashize nibo bagiye baheza intera hamwe bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafrero n'abashina babembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro. Nukuri nakamaramaza ntangere kubona izina munyamurenge bohagararira inzara bagahagararira amajanja bakumva ko bo kwandika communiqué bagiriza ubwa mbere bacoza igihugu cy'u Burundi ko je bigenda vyita karo gucoza igihugu cy'u Burundi, ubwa kabiri kwambika ibara igihugu cy'u Burundi, ubwa gatatu kwambika ibara no gucoza igisirikare cy'u Burundi. Abanyamurenge bitwa ko ari abanyamurenge vy'ukuri kuko mutandukanye mutegere neza bino bintu ngomba mvuge. Ibi bintu birimwo amabanga menshi, birimwo strategie nyinshi. Iki kintu ngomba mvuge izina munyamurenge aza guhura n'iyi video umunyamurenge w'ukuri mutegere neza umunyamurenge w'ukuri ahura n'iyi video ayisangiza abandi banyamurenge ati ngomba mvuge iki abanyamurenge iryo zina hariho abitwa abanyamurenge b'ukuri n'abanyamurenge babafyaturana. Abanyamurenge no kwita fake, abanyamurenge no kwita bandia, abanyamurenge bari hajya bagize ibintu bita infiltration. Ndaza ndabibasobanurira. Abanyamurenge b'ukuri sinibaza ko bohagarara bakandika communiqué yo kwagiriza igisirikare cy'u Burundi ngo abanyamurenge bagomba guhonwa, bagomba kugirirwa ihonya bwoko. Ivyo bikaba navyo bigiye gukogwa n'igisirikare cy'u Burundi, bikaba bigiye gukora igihugu cy'u Burundi. Nibara ku mutemere nakamaramaza no mubabaro ntangere. Abanyamurenge nyene jewe nzi, abanyamurenge nyene ducumbikiye twebwe abanyamurenge bamaze imyaka, hari abanyamurenge bamaze amazina banyika Mutoni Frakazi izina 18 hano mu Tanga. Umutekano nta ngorane tubanye neza n'abarundi bose. Urabona twebwe nk'aba begereye ikamba hahera bashobora kujayo bakagwisombe mwapokera na mwebwe ugacumushira gafu kubera gufashije kumva ari ibijumba kaguha baduha umuceri babashira nk'ikiro cy'umuceri kumufasha nawe kuko yagufashije ingoga. Nibara ku mutemere. Ubu butumwa rero ngo ndabugeneye abanyamurenge b'ukuri uko bajya bo banditse rijya communiqué bita ngo twigwaneho ndisiyo jewe ndazi neza ko atari abanyamurenge b'ukuri. Ndabatandukanya rero gute? Mwibuke mu gihumbi kimwe n'amajana 1990 muri 1996 mbatari muri 1997 Kagame na leta yiwe barahamagaye indongozi muzaserukira abanyamurenge ngo nimuze hano. Bagenda i Butare bababwira ati tugomba gutera Kongo. Kwera rero mwebwe muri zina munyamurenge kandi bamwe babitiranya n'abatutsi nkatwe, nitwananirwa gutera muri Kongo tugatsindwa kuko intambara ni bibiri, uratsinda canke ugatsindwa, nimuveyo ntibazoce babajamwo babakekagure. Iyo ni strategie ya mbere Rwanda rwakoresheje, ariko abanyamurenge b'ukuri barabankiye. Habaye intambara ya FPR itera Kongo yavugaga kuko ngo igiye kwirukana intera hamwe ku mupaka baragenda, ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama batubwira ngo twebwe turabatutsi none bakoze intambara muri Kongo bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica bakatugira genocide kiyo abatutsi bakorewe mu Rwanda ngo none nitube muri Kongo tuze mu Rwanda. Inama yabaye Butare hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1996. Inama yabereye Butare nari nirimo ariko turabahakanira. Abanyamurenge b'umutima baravyanse, ariko Kagame kuko afise ya nyota gusesa amaraso
kuko afise ka kantu ko kuvuga ati jewe ivyo nshatse bitegerezwa kuba. Ubwo igisirikare ciwe ca RDF barateye Congo baca bayitera n'ishavu bayitera ku izina ry'abanyamurenge. Ivyo bise preve tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12 ngo kuki bababwiraga kuva muri Congo batugisha ngo tuve muri Congo ngo kubera iki ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Congo Congo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide. Ni bandi babakoresheje iyo nama na abasirikare ba FPR abasirikare ba FPR ndibuka kuko harimo nka Charles Kayonga ndibuka ko harimo nka Munyuza Dani Munyuza harimo Alexis Kagame harimo uyu mugore wari prefe wa Kigali Rosa Kabuye n'abandi twibukanye kandi ko inyuma yaho batereye Congo biyambitse izina ibara ry'abanyamurenge atari abanyamurenge babikoze harabaye icuka. Noneho umva tubabwire mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Congo bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Congo. Izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu ngubu Murenge harashize Murenge harashize nibo bagiye baheza intera hamwe bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafrero n'abashina babembe bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro. Kontra ihagaze Kabira yarabwiye James Kabarebe n'abandi banyarwanda bari kumwe muri leta ya Congo ivyo twayaze n'ivyo twasezeraniye birangiriye ngaha. Niho ba James Kabarebe n'abandi ba general n'abariyetena n'abaki bava muri Congo basubira mu Rwanda. Rero cyagiye gutangaza abanyamurenge kigaragaza ko uyu mukino w'ikinyamurenge wo kwiyambika izina ry'abanyamurenge Kagame na leta yiwe biyambika izina ry'abanyamurenge kugira babihorere ko base kubumvira kiriya gihe agakino bagomba bikorere. Niho byaragaragaye imbere y'abanyamurenge nyabo ndo ababye ati mutandukanye abanyamurenge ba fake babakorano ba Kagame yagize infiltration mu banyamurenge bukuri. Niho bagiye babona umushikiranganje abanyamurenge haga muri leta ya Congo. Abanyamurenge muri leta ya Congo barafise ibibanza bikomakomeye umengo harimo n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu harimo abagenerale benshi. Ico gihe rero Kabarebe asubizwa akugwa mu mabanga akavuga ati abanyarwanda ni musubiri wanyu bagiye bajanye nabo bitwa ko bari abanyamurenge bari muri leta harimo abaguvernere harimo abadepite harimo esheno zose z'igihugu ngazi zose z'igihugu harimo abanyamurenge. Ico gihe niho rero abanyamurenge vyabatangaje bavuga ati benshi mbere baravuga ati izina munyamurenge kwankana n'umukongomani kwicwa kugwana guteranwa ibingo vy'abamayimayi cyangwa utundi tugwi twinshi ko twagiye gutera abanyamurenge naho vyavuye kuko abakongomani benshi guhera ku mukuru w'igihugu n'abandi benshi ngo baci basigara baribaza none finalement ko turungitse James Kabarebe n'abandi basirikare tuzi ko abanyarwanda aba bose bagiye babaherekeje gute kandi bo bitwa ko abanyamurenge hacatangura kuza amakenga n'icuka kitari ciza ku izina mukongomani n'izina munyamurenge. Rero kuza tubona ngo abanyamurenge ngo banditse ngo communiqué bagiriza igisirikare cy'u Burundi canke na leta y'u Burundi kigomba kugira ico bita genocide muri Congo. Tubazanye kino kibazo imbere yuko tuyaga ivya genocide aba communauté y'abanyamurenge bagira ngo twigwaneho bagirije igisirikare cy'u Burundi na leta y'u Burundi kigomba kuja kubakorera genocide. Tubazanye kino kibazo eske mu Burundi nta banyamurenge bahari bahaba? Abo banyamurenge bahari bahaba imyaka ingahe? Burya uvuganye n'abanyamurenge baba ngaha mu Burundi twosanga abanyamurenge bemeza ko leta y'u Burundi ifise koko ukuri mukuri ifise ko inguvu na apeti akayabago ko kwica guhonya kuko genocide ni guje ndabihara ko ari uguhonya ko kwica kugira genocide abanyamurenge nkuko rijya tangazo ribivuga sinibaza. Twarahaye ibibanza vy'amasengero abanyamurenge sishaka kwigonda bavuga amazina bakomakomeye barabaye mu Burundi tubaha ibibanza vy'amasengero
kijya gikorwa cyo nyene bakorewe n'abarundi bake mu kugira amasengero barakota bakagura imagine abanyamurenge kababwira ati gende mukorere ngaha muronka ho musengero hama mukagaruka kutwitura ngo leta y'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi yagomba gukora genocide abanyamurenge. Rero ninjire mwibanganye zina y'igituma Kagame n'akagwikiwe banditse ijya communiqué bakoresheje bishoboka ko abana koresheje umunyamurenge kuko ivyo owe twama tubibona kenshi gende muri abanyamurenge bose bavuga igihugu cy'u Burundi nabi uhereye kuri pasiteri bubiri bajya bakuriye mu Burundi nta muntu numwe atabatse bageze hanze bahaye Kagame barondera amaviza muri Canada baca bagira ikiganiro ngo bari batatu imbatari bane mu Burundi twageze kunuko Burundi twahaburiye impapuro mu Burundi none mushaka mu Burundi bagohe karanga muntu uri umurundi uri umunyamurenge ushaka mu Burundi bagohe passport uri umurundi uri umunyamurenge hariho mutandukanye hariho document z'umurundi la nationalité burundaise na document z'umurefugee uri mu Burundi nk'umurundi uri mu Burundi nk'impunzi cyangwa uri mu Burundi nk'umunyamahanga hariho kwanza stati idafutwa imbere y'imibano myiza nk'ubu tubanye neza n'abafaransa bari ngaha mu Burundi tubanye neza n'abataliyano bari ngaha mu Burundi tubanye neza n'abashinwa n'akabashinwa baguma bishingira amavuriro amwe bavuza udushinge n'izindi tubanye neza n'abaganda tubanye neza n'abanyarwanda bari ngaha mu Burundi tubanye neza na kira muntu wese ari ngaha mu Burundi none ubu boca bagenda iwabo bashavuga ati ngo mu Burundi baratwimye karanga muntu tuyihe umuganda dohe karanga muntu umunyarwanda personalite nationalite na stati iba itumye uba muri ico gihugu iguma ari iyo nyene kiretse ushatse guhabwa gufata procedure zikuzi novuga gute intambuko zikuganisha kuba umurundi byandi bavuga ngo ubwene gihugu kiretse ushaka kuja muri izo procedure zo gusaba ubwene gihugu naho murabizi ko urabisaba hama leta ikavyigako ikabiguha umuntu yoba yarashatse nk'umunyamurenge kuba umurundi abicishije mu mategeko ntagenda bisabe canke ayandi ma nationalité abaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni mugende mu bisabe ngaho mureke kuvuga ati ngo abarundi ngo twengo mo naranatangara nashoboka ati abantu finalement bagwaye ingwara imwe abanyarwanda izi nkotanyi za Kagame zigwaye ingwara imwe mwe nashoboka kuvuga ati ngo batwimye ngo karanga muntu ubu umurundi yohabwa karanga muntu mu Rwanda atahinduriwe nationalité atasavye nationalité ubu je nogenda gusaba passport mu gihugu cy'u Rwanda nahinduriwe nationalité tuba tureka ku daydreaming nico tuba none umaze kuvuga ibintu nk'ivyo umukozi w'Imana ishengero rikuri inyuma ryo ryayovye kera ryayovye ritaranatangura kugukurikirana okay reka manze nihoze bari yangaruke rero kuco nako ndavuga abanyamurenge ni muhumure nta barundi eka noneho igisirikare cy'u Burundi n'u Burundi buzima bwarabahumurije bwaratanze communiqué yo kwamagana yo kwiyamiriza ivyo bintu ubu igisirikare cy'u Burundi coza kikambara neza kigafata ibigwanisho amashakoshi n'ibindi byinshi ngo kigiye guca Uvira nimba ari ngo Minembwe nimba ari hehe Bukavu Goma bakabasanga nimba ari hara mu Minembwe muri nimba ari Minova hari abanyamurenge bari nyene murengeza ngo baje guhanya abanyamurenge bicisha mu minwe ya M23 n'ubundi bugwi bw'inyeshamba ziri muri Congo ivyo mwe mumva mfise ubwenge basiga abanyamurenge bari ngaha mu Burundi bashaka kugira genocide bohera bashaka guhonya abanyamurenge izina munyamurenge bohera ku munyamurenge ari muri Congo cyangwa bohera ku munyamurenge ari mu Burundi ze mukoresha brain ako amafaranga arahera kuja ngaho oye ugacafuza igihugu cy'u Burundi kwera baguhaye utumiliyoni tungahe nibara ku mutemere ni ibintu by'akababaro ni ibintu by'agahinda ni ibintu biteye n'isoni kugurisha ukuri umugabo kirazira ko umugabo agurisha ukuri kirazira ko umugabo agurisha identity mvuze umugabo simvuze ndabiye ku gitsina ubugabo umugore ashoboye kugusumbya ubugabo deja nk'abantu bagiye hamwe b'igitsina gabo bakandika ijya communiqué bambika bari igihugu cy'u Burundi basumbwa ni ubugabo n'igitsina gore kiri ngaho gihoze kitagize reaction nimwe mu bitegere neza abanyamurenge mwagiye hamwe
mwandika ijya ko babagabo mwandika ijya communiqué mubesha ko mwambika ibari gisirikare cy'u Burundi na leta y'u Burundi kigomba igire ihonya bwoko ry'abanyamulenge musumbwa n'igitsina gore kiri ngaho gitekereje c'abanyamulenge gihoze ata reaction imwe cakoze biteye isoni. Rero ngaruke kuri strategie y'ijya communiqué. Kagame amaze kubona ko inzira zose d'abord urabona ko yari pio ya jeu d'échec ya Amerika. Trump nimba yadundumiwe avuga ati aka kagabo canke iki gihugu c'abakomisiyonere by'ubukomisiyonere byo dukeneye reka twishikireyo. Avuga ati mviraho mugabo kubera batunzwe twabivuze kuva kera nta muntu numwe atabizi na meme la communauté internationale yarabivuze. U Rwanda rutunzwe na Congo mukaba mudatunzwe na Congo ni muveyo ni mu bigaragaza mvuga ati twe ntidutunzwe na Congo dufise ubiyo byose mugabo mwivumba mbe mutangiye kuvumbura ari rumwe mukora akamengo ni mwaje no ku ntebe y'ishuri. Ubu mu Rwanda zona ngo twavumbuye ngo amasite ngo twavumbuye butare bumeze mutangwe kubuvumbura ubu akanyu gaheze muri Congo niho mutangwe kuvumbura ubu amasite ibiro nimba ari birombo nimba ari birombwe nimba ari sinungere mu vyita mu Kinyarwanda mukaba mudatunzwe na Congo ni muveyo kuko kanatsinda hari amapreve menshi y'abanyamulenge bukuri nababwiye ko hari abanyamulenge babiri ndiko ndavuga ngaha. Abanyamulenge bukuri barababwiye Kagame ati twebwe kuza mu izina ryacu n'ubu muri intambara barabivuze muza muri Congo kutuvugira abanyamulenge twarabahamagaye twaranditse ikete rivuga ati Kagame ngutabara abanyamulenge turahonyejwe no wagiye ku ntego yawe wagiye kuri objectif yawe. Ikindi naco kigaragaza ko utari muri Congo kugira uvugira abanyamulenge. Abanyamulenge iyo batumbereye muri iriya misozi murahazi ko mutarasa mugenda muri iriya misozi abanyamulenge barimwo nta munyamulenge wana kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Congo iherukino tuvugiye twihoze imaze imyaka 30 nta munsi n'umwe umunyamulenge arabona umusirikare wa M23 agenda hariya bari avuga ati tuje kubakingira murasa mwigira ngo Kinshasa mwagiye gukingira abanyamulenge canke mwagiye kurondera amarongo muri Congo muza murakora ibintu ofete utwo du projet twanyu utwo tuntu du communiqué uduki no du projet twa tugarukira nga ndisiri ko na projet yo kwibo butare muri Congo ntiyari kuba ndende y'imyaka inganuko iyo mutamushigikiwe na kiriya gihugu ngoko naco cikanguye kivuga ati tuvireho ingufu turazifise zo gushika straight direct mwamaramaye vyanse muko mu Rwanda intambara yose ishoboka kugira mugume muri Congo ariko mutegerezwa kuhaba. Ikindi naco ni kibazo gusa gisanzwe nibariza iyo Congo isinya amasezerano y'amahoro n'u Rwanda biba bihetse ni hagati y'u Rwanda na Congo none ayo masezerano bagenda gusinya hagati ya Congo n'u Rwanda ayo masezerano nayahe mu gihe u Rwanda rutateye Congo mu gihe Congo itateye u Rwanda cyangwa u Rwanda ngo rutere Congo n'u Rwanda bibe biri mu ntambara yenyuye kujya kwa Uburusiya na Ukraine musinya amasezerano y'amahoro yiki mwabuziranije amahoro kuri point iyahe u Rwanda ruja gusinya amasezerano y'amahoro rusinyira M23 iyo M23 gwase kuva kera bavuze ati Rwanda you backed M23 mugabo mwaravyanse none ntidutahura ukungene ni muingo mudusigure mwe abanyabwenge ukungene u Rwanda ariko rugenda gusinya amasezerano y'amahoro na Congo hakuharasa umugwi w'inyeshamba w'abakongomani huko vyavuzwe na Kagame na Kabarebe bivugwa na Duhungirehe ngo M23 ngo muhari w'abakongomani baharanira agateka kabo none niba abakongomani baharanira agateka kabo u Rwanda ruja gusinya amasezerano na Congo gute kandi u Rwanda rufise imbibe n'amahoro yago hariya ku ruhande Congo ntitewe n'u Rwanda itewe na M23 none mwe muja gusinya amasezerano y'amahoro gute na Congo mutari M23 what a shame nani isoni mugira murasinya amasezerano y'amahoro data wanje muri Amerika musinya Doha biraheze Tshisekedi nimba avuze ati uko biri kose kajengwiza abasirikare baguma badefanda canke bagende nyene baraye kwizonyesha amabozi kuraho uko je n'u Rwanda twahezanije u Rwanda kazamane ko rugiye kandi ku matelevizion nta musi n'umwe M23 ivuga u Rwanda toujours Congo Tshisekedi nashaka amahoro yaviyo iki yakurashe yarashe mu Rwanda Tshisekedi yarashe mu Rwanda
raba yegereje ariko ararunda bariko bararunda abasirikare begereza Goma begereza Uvira begereza none si muri Kongo ni mu Rwanda none ntashaka kwikuriraho ziganye ijamba mwe muvuga simwe muzishigikiye udukino twanyu twarahetse umukuru w'igihugu Paul Kagame arababwiye ati nimufunge mukanda hagati yakaravuga mufunge mukanda uyu murimwo ubu w'inzara numukanda a long terme yakarababwiye mwe mukabona murakuye ikirenge muri Kongo nuko nyamwe ndashaka kuvayo mwe mumeze nka babana bacuka bakava kuri ku atwa normalement standard yo kuva kwibere n'imyaka 2 hani wacu ngira no mu Rwanda nuko eka ndibaza ko ari ryo fatiro mpuzamakungu mugabo umwana w'imyaka 2 akava kwibere kubera uburyohe canke uburoho akaguma aja konka kandi ugasanga umwana kwije 3 4 5 acoma ni ku Rwanda mu mezi mugaca muze u Rwanda turakitse ko nuko muteye isoni n'agahinda mwamye muririmbugwa uburundi mu ntambuko zose mugiye uko mugiye muri Amerika uburundi uko mugiye hehe uburundi uko mukoze itangaza makuru mu binyamakuru byanyu by'uburofa mwafonze mbese ko vyageze he bwa bunyamakuru bw'amafuti bwagenda muri Kongo kuza gukokeza intambara burihe bwarabutse byo buvuga mufite ndafite ibintu by'amafuti mutunzwe n'amafuti inkotanye ni egare futi inkotanye gare ubuzima inkotanye gare mafuti do zero gushika kuri infini do a a z mukozwe mu mafuti muri amafuti mukoresha amafuti strategy zanyu zose ni z'amafuti strategy zanyu zose zigaragaza faiblesse mufise you are weak muri weak mu akazi mufise ni minwa n'ibinyoma kuja kumbonesha kure muvuga ibinyoma mudendekeranya murateye isoni mugaterekaho manzi ngo ni guverineri nimba ari ngo wasi nimba ari sinibuka neza kagace mwamuhaye manzi bamubaza ngo mbe manzi we ntamba genocide yabaye uri mu Rwanda canke ufise imyaka ingahe ngo I was 6 mugabo teranye ufashe manzi igihe yavukira bakoramo 94 manzi yarafise imyaka 9 mugabo wakivugira n'umunwa wiwe ataborewe ngo I was 6 interview imwe iya kabiri barongera baramubatsa ujya muzungukazi yishuye ngo yarafise imyaka 8 I was 8 umugavana muzima tazi n'itariki yavukiye. Hey, y'all, come look at this. I was only 6 years old. And 94, it's when the genocide happened in Rwanda. I was young, and I was only 8, and I had 3 siblings. The Congo, 9 years, at the age of 9 years, you went to a camp in Rwanda. Yes. You were there for 20 years. Yes. What a shame. Imikino yanyu irateye n'isoni n'isesemwe. Rero reka tuve muri iyo chapter ikangaruke ku chapter abanyamulenge. Abanyamulenge ni muhumure, abarundi ntitujyana, abarundi twebwe tufise. Noneho sino ku Rwanda nabivuga. Abanyarwanda barabizi babaye ngaha mu Burundi. Reka nda kumpera iyi video ndabashaka ko témoignage yababaye mu Ngagara. Abigisha abanyarwanda baba mu Ngagara bigisha barahunze baba mu Ngagara. Abana bavukiye mu Ngagara. Iyi nyota inzigo n'ishari biko biza mu myaka nta n'imyaka 40 ingahe mvugiye kabica kuko hoho byo gusotorana u Rwanda rusotora Burundi rugerageza kugira ivyo rugira rubucafuza byamyeho kuva kera. Rero abanyamulenge ni muhumure, abarundi twe tumeze neza munikimenyamenya umunyamulenge navuze babanyamulenge bavure nibo ndiko ndavugana nabo ubu abafeke nahejeje kubandagaza. Abanyamulenge bukuri murabizi abafise imiryango mu Burundi ni mubabaze barabajya n'ugwara abanyamulenge baradandaza. Kandi inyuma y'iki kiganiro nzorondera umwana nje muri site y'abanyamulenge vugane nabo live microphone mumbona nabo mubabona ndabereke ko bafise amasoko
muce mubabaza mugenda gute kurangura barabategera baragira iki baragira ukuntu hari ico bababuza hari uburenganzira umurundi afise umunyamurenga adafise birateye agahinda n'akababaro kubona abagabo b'abanyarwanda bazima mwabuzi yo mumva niyo muja muza gutera icuka kibi abanyamurenge mubateranya n'abarundi ora abarundi we are sinza abarundi no kuri dufise benediction idasanzwe Uburundi ntibutera budatewe twararezwe Burundi dufise urukundo Burundi sinzi naho mwoduca mugabo gende murabe muri kano karere ka East Africa u Rwanda rumaze gushwanya n'ibihugu byose byo mu karere Rwanda rwarashwanye na Uganda kandi Kagame yita Museveni se umuhungu wa Museveni akita Kagame anko imagine mu kugara boda imyaka 5 mwafuye iki kandi muri bamwe ntavyo muri bamwe mwapfuye iki u Rwanda rwarashwanye na Tanzania u Rwanda rwarashwanye na Congo hose ivyo bihugu byose no kuvuga byarugaye imipaka Uburundi turabugarira gushika no musi birugaye mwe mwumva mutarivunja mwumva mutariyuha mu kirenge ca East Africa mugacuza muratwanka mukitsuku tuko turatera imbere nishari muko mutera imbere kuki gende mubanze murabe bajya bakecuru nabajya abana bako baratemwa n'amabati n'imisumari muri ko murabomorera ku ngufu murashoye kubomora inzu muvuga yubatse nabi umuntu mukamuha 90,000 nimuna yabaye 90,000 francs rwandais mubomo inzu y'umuntu n'amabati inzoya zikarara mu mvura abakecuru bako barapfa basanga banuka mu mazu kubera inzara mugaca muza ngo mwubaka ngo Kigali Sky Will 2.7 million of dollars ajya mahera ni muyashire ziri yafuvye uvuga ivyanyu ntiyo bivuga ngo abiheze reka turangirize hano hama abakunzi ba Fleury TV baba Barundi abanyarwanda n'abanyamurenge cyangwa ari we wese yumva runo rurimi mwibuke kugira subscribe kugira muzoze muratangwa n'ibindi biganiro kuko inyuma y'iki hari kindi murakoze